munsi nigenda we ntuzonyica ambwiye ukuri gica sinzotinya kuko nduzondinda I be your guy with no limitation. You don't even need any complication. Fata, 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 ngufate, fata, fata. K9 TV kaze kandi mu biganiro byacu bya Miss Yose mwebwe mwashoboye kugira subscribe cyangwa mwashoboye kuraba ino video yacu mugira muyikurikirane ni K9 TV kuri channel yacu ya YouTube turi kumwe n'umuririmbyi tumanze tumusaba twidondore kwanza. Ego nitwa Kayla. Ego mbanga mu Nyakabiga. Nabi. Kayla siryo ryonyene urafise irindi. Keza Kayla. Kandi musanze muri beza. Murakoze. Ego Kayla no muririmbyi yasohora indirimbo yitwa Jewe nivyo? Ni je nawe. Je nawe. Nani nibaje ko ari jewe jenyene. Ni je nawe. Ego ni indirimbo je nawe na ni nziza nashoboye kuyumviriza ni indirimbo ihinyanywe neza ndetse ifite n'amajwi meza. Kayla ariko kutashobora kuyikurikirana twimutsa ko muri description y'ino video ashobora kuronka lien imushira kuri channel ya YouTube yawe hari iyo ndirimbo kare mu tugira ka kapera gato. Okay. I need you now here on the munsi turatwika me know you hear me right so right on the munsi nigenda we ntuzonyica ambwiye ukuri gica sinzotinya kuko nduzondinda I be your guy with no limitation. You don't even need any complication. Fata, 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 ngufate, fata, fata. Kayla umuntu yumvise muri ndirimbo ati no musi turatwika ni jewe nawe inspiration yari warushatse vuga iki? Bon iyo ndirimbo ni rukundo donc ni rukundo ariko urazi yuko ni kimwe ngoma mvuga yuko ari kujya kuntu umuntu ashaka gusokana n'umukobwa soit ugiye kumupresenta ahantu umukobwa agasiga amubwira ko amacritique cyangwa umuhungu akasiga amubwira ko amacritique yuko donc nous les filles turakunda critique ya mbere dutinya twatinya yuko umuntu kumva umuntu ko ari gica umva ko umuntu yashishwe atagirumva mbwaje nabuze ati nacu no muzi turatwika abantu bose bone yuko ikibakiro true story canke ni inspiration uko nyene wumvise nabonye ku bandi kubera ni ibintu bishika numva ko nikigira kabura yuko umuntu ashaka kumukritika ngo urumva ige musheri wa naka amezuku Kayla iyo ndirimbo umuntu ayumvirije cumenga nawe nturi wenyene urabitahura neza. Bado je ngo nagutwenga nivyo vyiza nivyo bibera umukobwa nkunda gutwenga ariko sukuvuga ngo ndi mu rukundo cyangwa kwa aya je siniraba je ngo mvuga ikintu kigaragara mu bantu batera batahura direct nuko kare indirimbo sifise yonyene haro n'izindi ndafise indirimbo nasoye muri mars yitwa alright donc bagiye kuri channel ya YouTube baraza kuyibona iyo alright yego alright nayo ubu urabona ko iri kirabikora neza n'imbere ya hari izindi nta zindi hari kandi ubu unye bitege video yayo video ditwitse umva oh my god dutamba ni video imeze neza cyane. So guys Kayla kandi asanzwe avuze gutwika mu vyemere muri video kuko asanzwe ari n'umutamvyi simbesh ego ntwabesh muri group cyangwa utamba kukumenga ndamaze ko muri video ubwa mbere natamba dijenyene mu nyuma turagwira create ka group k'abakobwa batamba yego gedisa yo group iracahari irakora yego
groupe nuko irahari basanzwe batamba mwage mu ndirimbo z'abasitari batandukanye wotubwira nk'umwe nk'umuntu yaca kona neza nk'ubu kugira ntabone ko mwaje mwiteguye Kaila barakeneye kurabana aho uri ku kazi. Ego bon je nakoranye n'abaririmbyi benshi nakoranye na Roriro, Sadbi, Fizo, Mr. Chorus na nundi yitwa Jibo, nundi yitwa Natasha, nundi yitwa bon ni benshi cyo kubagira mugabo nibagiye banyihanganire sinabasuzugu cyangwa ngo donc ni benshi nabona kwibuka abo ndabibuka. Indirimbo mwakoze iba hit ni yahe muri ko muratamba? Jose nk'akaro kuri Sadbi na Fizo Gacugere kunywa bia na yabe na Adojazan neza cyane. Ndafise umuntu nyene amfasha ariko urumva urazi yuko umuntu kenshi hariho abaza gufasha biriya na biriya bon je vraiment kubwanje umuntu yoba yaragize cyamfashije n'ukuri ndamushimiye gose. Ubu nta management hamwe tugira tuti dukeneye ivya Kaila tubisanga tubibarizana akaca twite management ntayihari. Ubu nkubakeneye gutumira mu giteramo ni Kaila barondera wenyine ubwiwe. Ego ariko Kaila usanzwe umuririmbyi ukongera ukaba n'umutamvyi ni kariyere zibiri nivyo zirajana ariko kubwiwa ubu iyi prima kuyindi ni yahe? Urumva gutamba sukuvuga ko cenda bihagarika ko nagiye kuririmba kuko gutamba ni ikintu giha nguvu umuntu donc iyo umuntu azi kuririmba akamenya gutamba ni ibintu biryoshe cyane kuko nakazi kaba kaca kakorohera mu gihe uko urakora ama video kuko hari igihe umuproducteur yifuza yuko umudirector yifuza yuko clip yo woshama kantu ko gutamba ugasanga uri faible mu gutamba urumva umudego ko aba yifuza ko clip imere ugasanga hariyo gice kimwe yafusa ati umva gutamba ko tabirimo utabizi akatugera uko ubundi ho gutamba je sinabihevye kuko ubwanje birangyohera cyane ndiko ndayimba ntamba gusa hari ibintu cangabanya naho tuvyumva ifo ko ntangura kwanta kwiteza imbere je hakonja guteza imbere abandi ego kwikunda nyene vyose. Kubwawe ni ibintu biruzokora ufatikanije nta kizokwikira ikindi gutamba oya jubu ndiko ndaririmba gusa gutamba umbwiye ko nabihevye noba mvuze bitarivyo kuko nzoguma ntamba gusa gukorana n'abandi niyo bica bigabanuka gatoya. Okay. Ni Kaila bakunzi ba K9 TV asanzwe afise indirimbo yitwa Ni Jewe Nawe. Kaila mu muziki harabaho kumanuka kuduga urafise alright urafise n'izindi imbere ya alright ujena Ni Jewe na wewe mbega ubona Ni Jewe na wewe ije kongereza aho warugeze canke uragira ati hari indirimbo ofisi inyuma nayo yari nziza cyane ari nego present abantu uno munsi? Bon iragize icyongereje kuko kijya gihe narimvye abantu baravuga ati turamenye ducubihagarika urumva mugana hose abantu benshi banteye negatu yabandanya rero basubiye kubona kandi inso yindi ndirimbo ko igena n'icyo mu kwa gatatu urumva sije gusora yindi ubu bacavuga ati uragarutse vraiment utabona yuko uri serious tuzokugwa inyuma tugufashe kuko ntavyo bari biteze bundanga ama feedback menshi abampanura kosora iki kandi abashimiye aho bari hose ntabona ibuka amazina mugabo banefati urumva urakosora très bien murakoze cyane. Ego umaze kuraba urugero rwa farmaze kuronkura na ko ari gwiza mu misi urashobora gutegura kukona mu biteramo bito canke binakomakome urafise ama connaissance twumvise nabo mwakoranye ama video. Ego nuko kumana barantera intege cyane ego ndavyishima kandi Jevrem sinzohagarika ntegezo gufightinga uko biri kose mu kubaha amaoje n'ama video. Yego kuri cyo kibiteramo narimvuze ibiteramo navyo ndiko ndirukira cyane
sivyo ntabyo ndiko ndirukira cyane ahubwo shaka kwirukira kwerekana ibikorwa vyanje ahanini. Ego nuko Kayira ngira ngo urafise ico uyagira abakunzi bawe. Twibutsa ko ari K90 TV ugira subscribe na like kuri no video murango gumuronka ibiganiro ku munsi ariko kandi no kuri channel ya Kayira ni Kayira plus 257 arashobora kugira subscribe ukaraba indirimbo yiwe ni jewe na wewe ukaraba n'izindi ndirimbo yakoze ariko kandi twibutse ko afise Snapchat page ya Facebook arafise na Instagram Kayira Burundi. Nuko Kayira urafise ikiri ku mutima woshikiriza? Ego ndagifise abamfise ku mutima bose nabifuza kumfasha ndibaza yuko ubumvise ibyo babwiye ndibaza yuko bagiye kumfata ku mugongo bakamfasha bakanshigikira mu kuja kuri channel yanje ibyo bavuze birakwihama nugushima umuntu wese amfashe ku mugongo kuri ibintu duko ndakora. Ego ndamushimiye gose Imana imumpezagirira. Nuko rero tubashimire cyane ibiganiro bya K90 TV birabandanya kuri micro ya Amos Ngabirano.